ndasubiye kubaramutsa no kubakaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. N'amakuru yihuta cane adushikiye kano kanya. Amasoko yacu aratubwira neza yuko hari bamwe mu bategetsi boba batowe ikiza coronavirusi. N'amakuru ataremezwa n'urwego urwo arirwo rwose muri leta, n'amakuru akiri mu kinyegero, ariko amasoko yacu y'ibanga atwereka ko ibintu bitifashe neza. Ni nyuma yaho bibonetse yuko bamwe mu bategetsi bari baranse gufata ingingo zo guhasha uno mugera coronavirusi uriko uragarika inkumbi ijya nino kw'isi, ariko inyuma yo kubona yuko ibintu vyatanguye gukomera baca bafata ingingo, nuko izo ngingo nazo zitariko zihurizwaho hamwe. Sangwa kaze munywanyi wacu, ubu tugiye kubana muri ano makuru. Turaza kumenya nabaye bategetsi baba batowe Umugera, ese kuri ubu turiko turavugana boba bari hehe, boba bariko baritabwaho gute n'abaganga. Ivyo byose turabifise mu makuru twagutunganirije. Turaza kumenya n'abatangaza ayo makuru ndetse n'ico bamwe mu begereye leta bavuga, ndetse n'amakuru yemeza ivyo nkuko biriko biravugwa cane ijya nino. Shobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda subscribe, ngira kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa namwe nayo makuru. Imbere yuko tubandanya ibi tugiye kugushikiriza vyabaye inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Alengi Bunyoni avugiye ano majambo. Reka tubanze twumviriza Alengi Bunyoni, inyuma yiwe turagaruka turabira hamwe n'amakuru, ndetse tunarabe hamwe mu mazina ariko aragarukwa ko cane mu bategetsi bakuru mu gihugu boba batowe umugera coronavirusi, ndetse naho boba bari gushika ubu ngubu. Tunarabe abemeza ayo makuru n'abariko barayashikiriza ico bashamikirako bavuga yuko hari abategetsi batowe uwo mugera. Kurikira Alengi Bunyoni. Twaciye rero aho bipimishiriza, twasanze koko abene gihugu bavyitabira kandi ni byiza cyane. Twanabateye intege kugira ngo bashobore no guhimiriza abandi kugira ngo nabo bashobore kwipimisha. Birakenewe yuko umuntu amenya ingene amerewe, hanyuma bamenye kandi yuko igihambaye kandi coroshe mu gukinga ko kuvura biravuna. Bongere rero bahimirize n'abandi kugira ngo bitwararike koko ingingo n'ingendo zafashe kugira ngo dushobore kwikingira ico kiza. Turabye neza turabona yuko gusubira kugwirirana k'uyu mugera wa COVID-19 byavuye cyane cyane ku gusamara kwa bamwe n'abandi mu kudakurikiza ingingo zo kwikingira no gukingira abandi. Ibi rero bigaruka kongerereza kandi akandi kigoro ka leta kugira ngo ishobore kuvuza abagwaye, gupima bakeneye gupimwa. Tubamenyesha yuko nimba hano mu gihugu cacu bikorwa ku buntu, mu bindi bihugu birazimvye gose. Dusaba rero abene gihugu bose aho bari kwitwararika koko ingingo zifatwa n'impanuro zitangwa kugira ngo bashobore kwikingira ico kiza koko. Twagendeye kino kigo gisanzwe cakira abaje kwipimisha bashaka gufata ingendo, kikaba ari naco gisanzwe gikoranirizwamwo ibipimo biba bifatiwe ngahe Bujumbura kugira ngo bapime koko ko abantu bagwaye canke batagwaye. Twabonye koko yuko ari kigo koko mpuzamakungu, ni nayo mpamvu mu karere bacizeye bakayigira ikigo c'akarorero. Twabonye ko gifise abakozi babikwiye kandi babishoboye kandi bakerebutse. Tuboneyeho n'akaryo ko kubatera intege tuvuga tuti ni mubandanye mukora nk'abikorera. Igihugu naco kizatazokora kugira ngo gishobore kubafasha muri iyo mirimo kugira ngo kibaherekeze mu buryo bukenewe n'ibindi vyangombwa kizoba gishoboye gushikako. Nka leta rero tuzoguma dukurikirana ico gikorwa kugira ngo ntihagire icononekara. Turabateye intege kugira kandi tubakeza ku kigoro bakora abaganga n'imirwi y'abandi baganga yavuye mu bushikiranganje bw'umutekano n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi baje guterera agacumu kubumwe. Kamo twosubira gutera abene gihugu nuko koko basabwe
gusubira kuzirikana kandi ataguca irya nino yuko kwikingira arico kintu ca mbere, niyo ntambuko ya mbere umuntu yokora, kubera kuvura no kwivuza biravuna kandi birasesaguza. Ingingo zafashwe zuko abantu babwiza kwikingira, bakambara udufukamunwa umwanya wose babona ko bakeneye kuja mu bandi bantu benshi. Hari benshi bashaka kubigira ko amadidane, hari bamwe bashaka kubigira ko amadidane, nitwovuga ngo ni benshi. Abo bamwe bashaka kubigira ko amadidane rero nabo twobahanura kujijuka. Iyo aramutse yiyumvira kugenda mu ruhame rw'abantu, ari abantu benshi, koko niyikingire, kuko bwa mbere ni kuneza yiwe, ubugira kabiri ni kuneza y'abandi babana, ni kuneza y'igihugu. Iyo abonye bidakenewe ntareke kujayo, mugabo bikenewe ntagende, kandi nagende yikingiye, nafate bus agende yikingiye. Uwo mwanya w'iminota 20-30 aza kumara muri bus ni umwanya mutoyi ugereranije n'umwanya azomara arwaye, kandi bishobora kumuviramo n'intandagara yo kuhasiga ubuzima. Ni ikingire rero abantu bareke gufata iminenegwe, ibintu ngo bifata iminenegwe bikakurariza umwana ubusa, babe koko abantu bumva yuko igihugu kibwirizwa gukingirwa, nitumanuza Imana yari yaduhaye kubona agahengwe tugereranije n'ibindi bihugu. Inyuma yo kumviriza umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni, aho ngaho yari yagize urugendo rwo kuraba ukungene gushigwa mu bikorwa kw'ingamba zo kwirindikiza coronavirusi biriko birakogwa. Amakuru yatanguye kuvugwa cane inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito atumije ko bamwe mu bahurikiye mu migambwe canke se abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, imigambwe itari CNDD-FDD ndetse n'aba ari mu migambwe yemewe ngaha mu gihugu c'u Burundi, bariko barishimira umwaka mushasha. Bamwe bagiye banenga ukungene abo bategetsi bari bifashe, ukungene abategetsi vyaboneka ko bitavye ivyo bikorwa, atanumwe yambaye agapfukamunwa, ataguhana intera, atakurikiza amabwirizwa yo kwirindikiza COVID-19. Bamwe batanguye kunuganuga yuko hashobora kwanduzanya, ndetse bikavugwa yuko umuntu wenyene yari yakurikije izo ngamba zose zo kwirindikiza coronavirusi ari umushingamateka Agathon Rwasa wenyene yari yambaye agapfukamunwa. Ivyo bikorwa vyari vyahuriyemwo abatari bake bavuye mu migambwe itandukanye yemewe ngaha mu Burundi. Amakuru yatanguye kuvugwa yuko muri ntari rushatsi coronavirusi yoba yahejeje gufata bamwe mu bategetsi bakuru. Amakuru yatanguye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse ngo ko umushingamateka Agathon Rwasa yari afise amakuru yuko hari bamwe mu bategetsi batowe uwo mugera, ndetse bikavuga yuko ngo hari bamwe banze kwitaba ivyo bikorwa ngo kuko bariko barakurikiranwa vya hafi n'abaganga, ndetse bikavugwa yuko ngo bamwe muri abo bategetsi kuri ubu ngubu bari mu bitaro bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amasoko yacu arerekana neza yuko bamwe mu bategetsi muri leta boba batanguye guhabwa abaganga bo mwibanga, ndetse bamwe ngo bakaba bariko barakurikiranwa cane mu ngo zabo, ngo kuko bagiye kwivuriza mu bitaro vyaboneka yuko abategetsi batoye umugera, ndetse bigaca igikuba mu gihugu. Hari amakuru avugwa yuko uko kunyegeza amakuru y'abo bategetsi batowe umugera vyo bari mu ntumbero yo kwerekana yuko nubwo abategetsi banyegeje ayo makuru, ndetse ngo hadacika igikuba mu gihugu. Gusa bamwe bakavuga yuko ngo vyatanguye gutahurwa. Ano makuru aremezwa nande? Mu bari muri leta bobo gose ayo makuru ntayo baratangaza. Aya makuru ndiko ndagushikiriza yatanguye gukwiragira cane ku buhinga ngurukana bumenyi, aho vyatanguye kuvugwa mu ndwi iheze yuko hoba hari abategetsi bamwe batowe umugera. Hari amwe mu mazina yagiye agaruka ko tutari buze gutangaza ngaha kumvo z'umutekano w'igihugu, ndetse no kudatangaza amakuru ataremezwa n'abari mu nzego za leta. Ariko igihe cose tuzaba tubonye ici vyemeza by'ukuri koko abo bategetsi baba batowe umugera, tuzabatangariza ayo mazina.
gukingira. Gusa ivyo turiko turabashikiriza ngaha ni ya makuru aba ariko aravugwa, ariko aba ari mu kinyegero akiri karakorwa ko amatohoza. Gusa mu bari mu nzego z'ubutegetsi bobo nta n'umwe aragira ico atangaje, gusa bari hafi yazo ndetse n'abakurikirana ivya hafi bibera mu gihugu bavuga yuko bamwe muri abo bategetsi batowe uwo mugera kuri ico gihe umukuru w'igihugu yari yakoranije abari mu migambwe itavuga rumwe n'aba leta. Amakuru rero atubwira neza yuko ingingo zaciye zifatwa zari mu ntumbero yo kubona yuko iciza coronavirusi catanguye gufata bamwe bamwe mu bakomeye, bakabona yuko ngo kino kiza gishobora kwica abatari bakeyi. Murazi ko nga mu Burundi ingingo zo kwirinda zari zaranse gufatwa, aho vyavugwa ko muri rusange ngiciza coronavirusi atagihari mu gihugu c'u Burundi, ndetse bamwe bamwe nkuko mwagiye munavyumviriza bakishimira yuko ngo Imana yakingiye Burundi. Ariko kuri ubu bamwe bakabibaza aho iyo Mana yoba iri gushika ubu, nimba Imana yabakingiye bwa mbere itagihari. Bamwe rero bakavuga yuko ivyo vyavugwa na bamwe batanguye kubona yuko atavy'Imana birimwo, kuko utikingiye Imana nayo nyene itagukingira. Amakuru rero atubwira neza yuko ingingo zaciye zifatwa na bamwe mu bategetsi inyuma yo kubona yuko ibintu bitakiri kwa kundi, ndetse ibintu vyatanguye guhinduka. Abandi kandi bakavuga yuko izi ngingo ziriko zirafatwa na leta nubwo zitariko zirahurizwako, aho buri umwe ariko arafata ingingo yiwe, na cane cane abamusitanteri ndetse n'abandi bategetsi bamwe bamwe bariko barafata ingingo ukwabo. Bamwe bakanegura ukungene leta itariko irahuriza ku kintu kimwe mu gukingira abanyagihugu. Ivyo vyose rero ni ibivugwa n'abantu batandukanye. Amakuru atwereka neza yuko inyuma yaho bibonetse yuko bamwe muri abo bategetsi Batowe Umugera, ndetse bamwe bakanyegeza ayo makuru, bikavurwa yuko rero ngo bamwe muri abo bategetsi kuri ubu bariko barakurikiranwa vya hafi. Gusa amakuru ntago aremezwa n'inzego za leta. Aya makuru yatanguye kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko na cane cane abantu bari hanze y'u Burundi nimbo bariko barakwiragiza ayo makuru cane, bavuga yuko ngivyo bintu biriko biranyegezwa n'abategetsi, nyamara vyamaze kuja ahabona nkuko amakuru ariko adushikira avyerekana. Gusa twe murazi yuko tutabashitsaho amakuru ataremezwa n'abari mu nzego z'ubutegetsi, nubwo hari abanyegezwa, ariko iyo ariko aravugwa turayabashikiriza kugira mumenye ibiba biriko biravugwa, ndetse n'ibiba biraba ijya nino. Igihe cose hoba hagize ayandi makuru turonka kubirabana n'iyi ngwara ndetse n'umugera wa coronavirusi, turaza kuyabashikiriza mu makuru yacu ataha. Ibi bibaye kandi mu gihe mu gihugu c'u Burundi ibitigiri vy'abagwaye uwo mugera vyatanguye kwiyongera, ndetse bikavugwa yuko leta yaciye ifata ingingo zuko ica ifunga imbibe z'igihugu, imipaka, no kuvuga abinjira n'abasohoka mu gihugu, yaba ingendo zo mu mazi n'ingendo zo mu kirere. Ivyo vyose rero bikavurwa yuko ari ingingo zaciye zifatwa nyuma yo kubona yuko ibintu bitakimeze neza. Murazi ko hugawe ubutambiro, harugagwa n'ibindi bikorwa bihuriramwo abantu benshi, ariko hakaba hakiriko haravugwa cane ibirabana n'amashengero atarugagwa kandi ngo ariyo ahuriramwo abantu benshi. Ivyo vyose rero navyo bikavugwa yuko ari ingingo yari ikwiye gufatwa mu rwego rwo gukingira ikiza coronavirusi. Ndakwibutse ko ijya nino bamwe mu banyagihugu bariko baridogera yuko kubona ubupfukamunwa bikiri ingorane zihambaye. Bamwe bakavuga yuko ngo ubupfukamunwa kububona bigoye, ndetse bagasaba yuko leta yogira icikoze kugira bafashe bamwe mu banyagihugu biboneka yuko batagishoboye kubona ubwo ubupfukamunwa, nkuko amakuru agenda dushikira avyerekana. Ibi bije kandi nyuma yaho ibiharuro vy'abantu 40 batangajwe mu ndwi iheze ko aribo bapimwe coronavirus mu minsi 2 gusa. Umushikiranganje Tade Ndikumana akaba yaramenyesheje ko hari abandi bantu 100 batowe uwo mugera mu ndwi imwe gusa,
hari kuva kwigenekerezo rya gatatu gushika kwigenekerezo ry'icenda 2021 hamaze ngo kuboneka abantu bashasha bashika kwijana na 77 bafise corona mu kwezi kumwe, naho nyene ngo hamaze kuboneka abantu bashasha bashika ku 290 bashasha bafise corona mu Burundi. Ivyo bikaba vyatumye Perezida Ndayishimiye asubira gutanguza isekeza ridasanzwe ryo kugwanya coronavirus na cane mu gupima abantu benshi bashoboka. Ingingo zindi zidasanzwe ziguma zifatwa, imbibe z'u Burundi zugawe, kubaca mwibarabara n'abaca mu mazi kiretse kubijanye no kunguruza ibitandazwa. Abinjira mu Burundi rero baciye ku kibuga cy'indege bakaba bategerezwa kumara indwi yose muri confinement kandi bagakorerwa ibipimo inshuro zibiri. Uno munsi rero hakaba hariko haravugwa amakuru atari makeya kubirabana n'ibikorwa vyafunzwe, harimwo nk'inzu z'ubutambiro canke club de nuit, boîte de nuit, hakazamwo za karaoke ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye vyagiye birafungwa. N'amakuru rero yose aba ariko aravugwa ijya nino, nkaba nkengurutse kuri wowe ubana natwe mu kanya n'ayandi makuru ariko aravugwa ijya nino mu gihugu.